urabona hariho ibintu abantu b'intumwa ari bo babishobora bonyine. Tuzwigishije kuba Mungu matubwira bya bindi nyene, byo rero ibyo ni iby'intumwa, twebwe ntabyo twoshobora. None rero ngiye kubaganiriza ku ijambo tutize mu gitondo, mugabo icyo tuvuga ni cya kindi nyene. Bwana asifiwe. Turiko tuvuga ubwizigirwa bw'Imana, turiko tuvuga ubwizigirwa Imana ishaka ku bantu bayo, turiko tuvuga ubwizigirwa Imana iri kwirubaka mu bantu bayo, kuko ubwizigirwa ni inyubako y'Imana mu bantu bayo. Yesu ashimwe. Ni ibyiyumviro by'Imana, ni inkomezi z'Imana. Amen, amen. Kubw'ibyo rero reka dusomere hamwe igice ca imirongo mikeyi muri Yohana igice ca 5 rero ku murongo wa 5. Reka ndabasomere iyo mirongo ihari, dusangira iciyumviro Imana iri iratanga. Reka ngombe mpere ku murongo wa 1. Hanyuma y'ivyo haba iminsi mikuru y'Abayuda. Yesu aduga i Yerusalemu, kandi Yerusalemu hafi y'irembo ry'intama hari ikidengeri mu giheburayo cyitwa Betesida, cyari kwa mabaraza 5. Muri iyo hari haryamye abantu benshi barwaye n'impumyi n'abacumbagira n'abanyunyutse, bari barorereye amazi kw'amazi azikuruka. Kuko rimwe na rimwe umumarayika yamanuka aja muri kino kidengeri akazikurura amazi, maze witanguye gutambukiramwo amazi azikurutse niwe yakira indwara yamufashe iyo ari yo yose. Hariho umuntu yari afise indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamyeho kandi amenye ko amaze igihe kirekire, aramubaza ati wumva ugomba gukira? Unagwaye? Aramwishura ati mugenzi, nta muntu ufise wo kunyinikira mu kidengeri iyo amazi azikurutse, kuko ngira ngo ndaza ubundi akadanga gushungurukiramwo. Yesu aramubwira ati va hasi, ikorera ikirago cawe ugende. Uno nyene uwo muntu arakira, yikorera ikirago ciwe aragenda. Ariko munsi hari ku isabato, nuko Abayuda babwira uwakijijwe baterega ni ku isabato ntivyemerwa ko wikorera ikirago cawe. Nawe arabishura ati wankijije niwe yambariye ati korere ikirago cawe ugende. Baramubaza bati uwo muntu ninde yakubariye gukorera ikirago ugende? Ariko wakijijwe ntiyarazi uwo ari we, kuko Yesu yaciye yigira. Kuko aho hantu hari abantu benshi. Hanyuma y'ibyo Yesu amubona ari mu rusengero, aramubwira ati raba wakize, tugasubire gukora icaha, kugira ngo ntuzubone ibiruti vya mbere. Uno muntu aragenda abwira Abayuda ko ari Yesu yamukijije. Nico catumye Abayuda bahama Yesu, kuko yakoze ibyo ku isabato. Yesu arababwira ati data arakora kugeza ubu, nanje ndakora. Nico catumye Abayuda barushiriza kurondera ingene bomwica, kuko adakengereye isabato gusa, ariko agatakwa akigira Imana, agatakwa akita Imana ko ari se bwite, akiringaniza n'Imana. Amen, amen. Twamye tuvuga kuva mu gatondo ubwizigirwa, kandi no muri iyi minsi yose mwarize ubwizigirwa n'ubuhemu. Hanyuma rero ngarutse kuri ibi bintu twasomye, narinze guca kure, nagomba mu nkurikirane, kuko ubwizigirwa nababwiye kare ko ari ibyiyumviro by'Imana, kandi ibyo byiyumviro nibyo bituma
ukora ibyo ukora, wifata uko wifata, uvuga uko uvuga. Burya umuntu akurabye akaraba ukuntu uvuga, ingene ukora ibintu, aca amenya ibyiyumviro biri muri wewe ibyo ari byo, n'urugero rw'ibyiyumviro byiza canke bibi biri muri wewe. Yesu ashimwe. Aha twasomye aya majambo ngoma ngaruke ko gatoyi. Twasomye ngo hari ikidengeri, icambere twasomye n'ikidengeri ngo citwa Betesida. Hanyuma hakaba hari abantu barwaye benshi. Ikigira gatatu rero twasomye ko hari umuntu yarahagwariye ngo amaranye ingwara imyaka 38. Wanasifiwe. Imyaka 38. Mundabe mu mwanya muto tuze kuba duhejeje. Imyaka 38 murayumvaga. Yesu ashimwe. Uyu mugabo yaramaranye ingwara yiwe imyaka 38. Gusa sindahura ko kuva yigwaye yaraho ku kidengeri, mugabo reka tubifata uko. Imyaka 38 umuntu yararorereye gukira atarakira. Wira mugenzi wawe utuye umuntu nawe nyene yari umwizigirwa. 38 ntiburi benshi muyifisega. Imyaka 10 irahera, 20 irahera, haja ku yindi 10, hari hagiye kuja ku yindi 10 haburamwe 2 gusa ngo ibe 40. Bashinga nahe bapfasoni. Nukuri uyu muntu yari umwizigirwa. Muvuge ngo amina. Imyaka 38. Ico kintu cari cikidengeri, jewe mpora niyumvira mu kintu cari ic'Imana. Iyo ntaja kubona haruguru handitse ngo rimwe na rimwe umumarayika yaraza akaza muri ico kidengeri, bakaza babona kirabize nka kurya inkono iri kuziko bagira bacumba ubugari bize. Hanyuma bibaye uko ngo umuntu wa mbere yakoze ay'amaguru niwe yakira ingwara yamufashe yariyo yose. Yesu ashimwe. Uyu muntu w'umugabo rero imyaka 38 yari yajaho nawe nyene aje kurondera ukira. Imyaka 10 irahera ari ngaho, harenga ku yindi. Mugabo kandi aba bantu jewe sindaronka handa ba klasa kuko yaraza amazi akazikuruka bagakorokerayo, uwagakira gataha n'umugwaje bakaguma bagira ibyo. Nta n'umuntu n'umwe yamugiriye akagongwa ati ebagabo oya nukuriye uyamaze imyaka myinshi ni muhabe mu musedere n'akantu na gatoyi turabe ko yogenda, kuko wagiye mu mwaka wahera yagaruka musanga hati ye wa muntu aracarahagaye, agaca agenda musiga aho nyene. Reka ndeke kubacira urubanza, mwebwe muraza kubirabira. Bwana asifiwe. Uyu muntu ngo amara imyaka myinshi aho arorereye. Uyu muntu gusa jewe ico ndamubonamwo yari umwizigirwa ku Mana. Bwana asifiwe. Iyo atabivyo aba yaratashe, aba yarabivuyemwo. Twamye tuganira n'abantu bene data bavuga ababivuyemwo. Ntuzobivebwo wobivamwo ukaja hega mugenzi. Bwana asifiwe.
agumaho mugabe icyamufashije ni za nkomezi nababwira zitwa ubwizigirwa. Yesu nashimwe. Iyo myaka naho yaheze yagumyaho. Hanyuma rero kubera ko bose baza bamuniganira ko bakamucako barengana baja gutibukiramwo, umwe wese atamwitaho namba, yarahavuye arababwira ati sasa ni munkureho nshira harya haruguru, mugabo sinzogenda. Bwana asifiwe. Nzogumaha. Izo ni nkomezi zindani zidushoboza gukora ikibereye, igihimbara Imana, ikinezereza umutima w'Imana. Bwana asifiwe. Uwo rero yagumyaho iyo myaka yose. Hanyuma rero turasoma inkuru hajya haruguru. Reka ndababwire aho mugeza kuba abizigirwa ku Mana, niho Imana izogeza kuba umwizigirwa ku buzima bwanyu. Bwana Yesu asifiwe. Muca mubona iyi myaka yose iheze, wa muntu akiri ngaho, nabi wabo bari barahavuye baramuta, baramuheba, baragenda, yarasigaye ari umwe. Niyo serivisi yo kumwigizayo yasabye abantu bagifise umutima. Iyo yo ntibari kureka kuyimuha kuko yarabahaye ikibanza, yarabahaye inzira yigiraho. Yesu ashimwe. Inkuru ikurikira rero ni icyumviro gikurikira. Dusoma ngo Yesu acaraza. Mvugira ngo amina. Murabona ni Imana itwubaka ikoresheje abakozi bayo, ikoresheje ijambo ryayo. Bwana Yesu asifiwe. Nubu Imana iri kwirakubaka ikoresheje ijambo ryayo. Ni Imana imenya igihe. Twasomye kare ngo na Hana Imana yaramwubatse yugarinda yiwe kugira ngo ibanze yubake umutima wiwe. Yesu ashimwe. Amen, amen. Umubiri wiwe uratezeka, Imana igomba kubaka umutima wiwe mu ntumbero imwe gusa, kugira ngo azoyivyarire abizigirwa. Kuko abizigirwa barabyagwa, kuko ubwizigirwa burubakwa, si ikintu cizana. Haleluya. Hari icyo ukora, hari sacrifice utanga. Bwana Yesu asifiwe. Aha rero uyu muntu amaze icyo gihe, ukindi gitondo kimwe Yesu acaraza. Niko twasomye ngo ashika ahantu abantu benshi bari barorereye. Iki kidengeri iki, aba bantu bari barahagorewe kweri. Harabahakiriye ndabyumva, ariko kandi harabari babahabohewe, bahacumukuriye, baharuhiye. Reka nongere ndabahe cyo gicapo. Ikidengeri cha umumarayika ntiyateguza abantu, ntiyababwira ngo ejo canke hirya ejo canke ku wa gatanu ngo amazi azozikuruka. Amazi yazikuruka giturumbuka, kandi umuntu umwe gusa akorokeyeyo niwe yakira, abandi mwese mwaca mumva yuko nyene. Ivyo bivuga iki? Bivuga ko abantu aha bama bahanze amaso muri ico kidengeri, nta kubuja. Aba bantu ntibari bagisenga mu mpwemu. Hamwe umuntu asenga, wewe wohumiriza kandi kidengeri ushobora gusanga giciye kizikuruka. Bose amaso yagumari Aba bantu ntibari bagisoma Bibiliya ngo bumvirize ijambo. Woja gusamarira Bibiliya kandi uziko ikidengeri mu mwanya gishobora kuzikuruka bikaba biheze. Aba bantu bari mbere Bibiliya tubwira ngo aho hari ku irembo ry'urusengero. Ntibaja mu rusengero, bose bama aho, amaso yari yararushe. Aba bantu bari baraharuhiye, aba bantu bari barahagorewe, aba bantu ntibatahura n'ijambo ry'Imana kuko nta mwanya wo kugira meditation.
meditation kuja ahantu kabanza ukiyumvira uwo ntawe ariho, amaso yabo yari hehe? Mu kidengeri. Bwana asifiwe. Naho bakize bamwe, naho bahaciye bamwe bakize, mugabo bari baharuhiye, bari bahabohewe, bari bakeneye ubabohora. Mumvugire ngo amina. Imana yizanira umuntu, murabona Imana ni souverain, niyiganza amahanga yose. Hari abandi bavuga ngo na Satani n'umwami. Oya, Satani ni kiremwa, Imana niwe muremyi. Bibiliya ivuga ngo isi n'ibibyuzuye byose ni ibyawe, kuko niwe wagizene wabiremye. Mumvugire ngo amina. Satani naho bimwe bigaba, n'abantu bamwe bagaba, ni gisuma. None umuntu agaba ibyo ataremye. Umuntu yozi wawe agacagaba bo muhiri wawe bose, kumbure kuko akurusha amayeri n'ibiki, uwo ni gisuma. Nico gituma Bibiliya ivuga ati ni gisuma. Muvuge ngo amen. Umwami ni Yesu. Twaragiye mu gikorane ahantu, twagenda mu gikorane tukamariyinga mu gahinga turabandi sinzi. Hanyuma ndibuka umuntu wo mu Ruyigi yari yaje yizanye wenyene, kuko abandi twava mu mihingo y'igihugu tukaza turi angurupe. N'indya twizaniye tugateka, abandi bakavoma, abandi bakahoza amasahani, abandi bakarura. Hanyuma umunyaruyigi yizana wenyene, yarahitanye indagara mu Rumonge n'ibintu by'ubuswaga ububamo, abandi niko babwita. Araza arateka indagara, ububamo yabushize ngaho. Hanyuma rero acaragenda kuzana amazi yo gukaraba kuyibombo. Akiza aragaruka asanga za ndagara zose n'isafuriya umenga bayogeje. Haratanga atewe, za ndagara zanje zose zaroye, kuko yaherutse baje gusenga arabakirisu bose. Yashavuye ati yemwe umwami ni Yesu wenyene, abasigaye mwese muri birandaguzi gusa. Urabona rero Imana niyo mwami yonyene. Mumvugire ngo amina. Ngo ni Imana ishobora byose, ni Imana izi byose, ni Imana ibona byose, ni Imana iri hose. Muvuge ngo amen. Souverainete yayo rero bivuga ko ari Imana atakintu gishobora kuba atari igipanze. Nibyo Shetani yakoze ni Imana yamuretse ngo ibikore, kugira ngo niko havuga mu Banyefeso ngo abakuru n'abafise ububasha bo mu kirere bamenyere kwishengero ubwenge bw'Imana. Bwana asifiwe. Aho Satani yumvira ko agiye kwica Yesu kugira ngo ibintu vyonone kare, kugira abantu bose bace bagira ingorane, mugabo akaza kwisanga ahubwo urupfu rwa Yesu rwatumye ishengero rikomera, rwatumye n'abanyentege nke bakomera, rwatumye n'abatazwi bamenyekana, rwatumye umuryango wuguruka. Akifata ku muntu ati mugabo ni Imana. Semena amen. Semena amen. Imana niyipanga akarere, mutegerezwa kumenya iyo souverainete yayo, bizobafasha kuba bizigirwa. Semena amen. Satani niyoca mu jisho ritabona Imana ngo yanciye mu ryahumye, kuko Imana nta ryahumye ifise. Ifise amaso imbere n'inyuma, iburyo n'ibumoso. Mumvugire ngo amena. Haleluya. Ibona hose ikahabonera rimwe. Bwana Yesu asifiwe. Urumva rero niyipanga akarere. Namwe mwasomye iki gice muca mubona ingene Imana ipanga akarere. Kubera ikaba abantu bajaho bakamara iyo myaka barabohewe ngaho, hari ikintu Imana iri kwirubaka. Hari ubwizigirwa Imana iri kwirubaka mu muntu kanaka mwebwe mutazi. Bwana Yesu asifiwe. Kuko aho tugera kugeza ubwizigirwa niho tugeza inkomezi zidushoboza guhindura n'abatarabizigirwa abizigirwa. Haleluya. Aha hari ikintu Imana iri kwirakora.
abo bantu bose baraho. Umuntu agwaye imyaka 38, woca wibaza ngo Imana yarihe? Yari ihari, yari izikiri kwirakora. Muvuge ngo amena. Ako kanya rero dusoma ngo Yesu ngo yaciyaza muri ba bantu bose, nta numwe yaravye ngo yashikiye hejuru ya wa mugabo yaragwaye. Niko twabisomye. Aramubwira ati wumva ugomba gukira. Amaze gukora igikorwa cyo kubaka ubwizigirwa bukwiye muri urya mugabo, kuko ubwizigirwa buva mu bwizigirwa nyene. Semename. Urya n'imico yose y'ubwami iva muri iyo nyene. Nico gituma iyo usenze Imana uyisaba ngo Mana mpa kwihangana, Imana ntuzoza wumva yaguhaye kwihangana ngo usigaye nkaze. Urazi ko ibyo bitakimbabazaga we. Oya, Imana izoca ikujana ahantu bigusaba ko wihangana igihe cyose. Nico gituma kubo twamanye mu gitondo Dawidi Imana yamujanye kwa Sawuli. Haraho twiyumvira ngo yamujanye kwiga y'ubwami ngo ingene barongora ubwami. Eka sibyo. Wowe wo guha ubwami aho ni wotwara. Naho tobuzi byinshi byo wizi byuzi birakwiye. Ibyo niba byiga wowe biguhana we wowe bikora. Mugabo hari ikimana yarigiye ku ijanye Dawidi harya impande ya Sawuli, umwicanyi, intashima, umuntu atazomushimira ibyo yakoze, umuntu ayibagira n'ingoga, ikiraramuke. Yari yamubwiye ko azomugirira neza ariko amugirira nabi. Yesu nashima. Imushira hajya kubera iki? Kugira ngo yihangane imisi yose azomaraho. Aho ugeza kwihangana canke kuba umwizigirwa, niho ugeza kugwiza inkomezi zizogufasha kuba umwizigirwa no mu bihe biza. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma Dawidi yavuye muri presidence agaca mu bintu bikomeye, akaguma ari umwizigirwa gushika kwiherezo. Mumvugire ngo amina. Amen, amen. Uyu muntu rero amara hajya myaka. Imana yarihe? Imana yari kwirakora ikintu. Imana yari kwirubaka. Imana yari kwirarekura ubwizigirwa, ubuhemu nabwo bugabanuka buvamo. Ereka aha turi muri twebwe harimo urugero rw'ubuhemu. Semen, amen. Nimwirate bahungu. Aha muri twebwe harimo urugero rw'ubuhemu. Hari ahantu woshika ugasanga ibintu birahindutse. Ariko Imana ishimwe ko twaje muri Kristo Yesu, twamatanijwe nawe. Mumvugire ngo amina. Handitswe mu ijambo ry'Imana ngo abavyeyi baratonsa bakaducuza ngo ariko jewe muzorinda mumera imvi nkibahetse. Murabona umwana ari munda burya niyigaburira, agaburirwa n'iki? N'umuvyeyi. Kubera uruzogi rw'umuvyeyi rufatanye n'ubuzima bw'umwana. Umwana rero niyo atatoyokora hari ubuzima buguma butemba muri we. Yesu nashimwe. Yesu ashimwe. Igihe rero twakizwa, twinjijwe mu kibanza kibereye, duca tuwa connecte ku Mana. Mumvugire ngo amina. Nico gituma utaragwa ugihagaze n'uyu munsi, kuko hariho urugero rw'ubuntu bw'Imana rukomeza gutemba buhoro buhoro mu buzima bwawe. Haleluya. Amen, amen. Ukagenda umenga byaheze, ariko uyu munsi ukumva wogaruka ugasaba imbabazi. Hariho si wewe, si nkomezi zawe, n'ubuntu bw'Imana, kuko wafatanijwe n'Imana mu kibanza kibereye. Bwana Yesu asifiwe. Nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo ntacyo tuzoba. Semen, amen. Turi kumwe nawe muzorinda musesa imvi. Ubuntu bw'Imana bukiriko buratemba mu buzima bwawe. Bwana Yesu asifiwe. Arazana uwo muntu rero w'Imana. Urugero rw'ubwizigirwa rurakura, ruragwira mu buzima bwiwe. Ntiyarazi nawe nyine biriko biramubako, ariko Imana ishimwe, bwa buntu bw'Imana bwaramufashije. Si nkomezi ziwe by'ukuri, baramurengana
ntawe yabwiye nabi, ntabyo dusoma. Ntiyabwiye Imana nabi, ntiyayiteye akagere, ntiyayihevye. Mugabo umunsi urizina Imana itogeje igikorwa cyayo. Haleluya. Imana ishize ko vi, muvuge ngo amina. Ni igikorwa cy'Imana ngo Yesu acaraseruka. Abandi aho hari abagwaye benshi, nta numwe yaravye, yashitse hejuru yiwe burya aramubwira ati wumva ugomba gukira. Ntiyamusabye ati ngiza. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Imana numwizigirwa ijana ku ijana, niyo soko y'ubwizigirwa. Nico gituma muri hano mwaje kurondera ubwizigirwa, inkomezi zizobashoboza gukora ibyo mutoshoboye gukora. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Aho wumva ugomba gukira, atanguye kumubwira amajambo menshi, ngo aca mubwira iki ati va hasi, ikorera ikirago cawe wigire. Na Yesu yaciye agenda, kuko twasomye ngo ntiyamumenye. Isaha y'Imana igeze, Imana izokwereka ubwizigirwa bwayo. Yesu ashimwe. Kuko yoyo yamara umwizigirwa, yavuze ngo niyo mutoba bizigirwa yihora ari umwizigirwa ibihe byose. Bwana Yesu asifiwe. Ubwizigirwa bw'Imana ngo aca ako kanya, kuko Imana yivuze haba ibintu bisha. Ako kanya inguvu zaragarutse. Imana ni nziza. Bicaye binyibutsa jewe narabaye ahantu umunsi umwe Imana yakoze igitangaza ubwa mu maso yanje kweri. Hari umuntu yari yaramugaye iwacu ni Bubanza. Ni Bubanza twasengera harya, isengero ryacu ryari hajya haruguru nyene, abazi Bubanza barahazi. Niho twasengera. Hanyuma rero hari umuntu yamugaye amaboko n'amaguru kuva nakavuka niko namubona. Gusa ubu naramwibagiye izina kuko haheze iminsi myinshi. Hanyuma rero umunsi ubwe mwijoro abantu bari baramusengeye barananirwa, bararambirwa, bararuha. Umunsi umwe mwijoro saa minwi yumva umuntu amuhamagaye ati naka. Ntiyitabye, kumbura yiyumvira ko arabarozi. Aramubwira ati va hasi utambuke. Kandi muri iryo joro nyene yaciye ava hasi aratambuka, nta nuwo byari kumwe. Gusa agatima kaciye kamujana ku rusengero rwa Gatolika, kuko nago ntiruri kure yacu. Abyuka gusenga, abantu bamubonye bavuza induru. Umuhungu yakorera ABP, ikinyamakuru ABP, yari afise akamoto Trayisandisi. Yumvise amakuru aca yiruka, kuko abamenyesha amakuru mutunzwe n'amakuru. Yiruka kuroba amakuru, asanga niwe atewe dusigurire byagenze gute ko tukuzi twese. Ati jewe sinzi ngene byagenze, mwijoro minwi y'ijoro numvise umuntu avuga ati va hasi utambuke. Njanda va hasi ndatambuka, nico gituma ndi hehe ngaha. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Urumva isaha y'Imana igeze, nta makuru ngo ntutahura, kuko yaramubajije wumva ushaka gukira, amwishura inyishu zidatomoye. Iyo hageze Imana izokwerekana ubwizigirwa bwayo. Bwana Yesu asifiwe. Nico gituma ukwiye kwiga kuba umwizigirwa. Aho ugeza kuba umwizigirwa, Imana izohageza kukwereka ubwizigirwa bwayo. Amen, amen. Hanyuma uyo muntu yagize iki? Ngo yarahagurutse, ntiyitaye no kumenya umukijije wari we, nkuko Yesu yaciye yigira ubwo nyene mu bantu benshi. Jewe rero ngiyo mameze ndababwira ibintu byabaye naho bitanditswe, ubu ndabibona. Yesu ashimwe. Ndabona ibyabaye, kandi nawe wobiraba wobibona, kuko Imana yarahumuye amaso yacu. Paulo yasengeye abanyefeso ati ndabasengera ngo amaso y'imitima yanyu yihweze n'amatwi y'imitima yanyu yumve. Iyi Imana
haye ubwenge bwayo, ubwizigirwa bwayo, inkomezi zayo, ivuga rimwe tukabyumva kabiri. Muvuge ngo amen. Haleluya. Ndabona ivyabaye ahantu hakoraniye abantu bamaze imyaka barondera gukira, ahantu hari umuntu yari yarabaye akabarore bose bamuzi batuyu, naragarutse rimwe kabiri gatatu kane gatanu araho. Muri uyu mwanya nyene Yesu amubwiye ngo yaciye ahaguruka. Murumva namwe umuntu amaze imyaka 40 yavugije induru. Hari umunezero we explodes mu buzima bwacu iyo Imana ikoze ikintu. Yesu ashimwe. Ingomezi z'Imana, ngo umunezero uhoraho nizo ngomezi zacu. Ngo acava hasi yiterera hejuru azinga ikirago ciwe. Bwana Yesu asifiwe. Icyabaye n'igiki? Babantu bose bari bakoraniye ku kidengeri, bari baraboshwe. Mvugira ngo amina. Bari amazosi yari yarahetamye, batari bagisenga, batari bagisinzira, bose baciye bahindukira kuraba ibibaye. Kuko umuntu wese yibaza ati none yemwe Imana irinzi kizurya, oya nanje nokira kweli. Bwana Yesu asifiwe. Bose baca bahindukira kumuraba, barabohotse batabizi. Semena amen. Ubuzima bwe umugabo agwaye imyaka 40 akiswe n'amagara, mugabo Imana yari kwiruba kubwizigirwa muri we. Isahirageze wa muntu yari atagira akamaro, yitereye hejuru gusa ibihumbi byose byari ku kidengeri birabohoka. Muvuge ngo amina. Niwe yatumye babohoka, baramuraba, baca bakiva ko baramwegera. Umwe wese agomba kumubaza inimero, uwumukijije n'iyindi aroyehe agiyehe, ko wewe mwavuganye woduha korodoni kugira ngo tumurabe. Ntawe usubira guheta mizosi umuntu ashoboye kugukiza yokiza n'aba bantu bose, kuko niwe wari warananiranye. Bose bamukoranire yitereye hejuru, n'abatashaka kwiterera hejuru barabimufasha, barorereye ko abahiki inimero za telefone. Yesu nashimwe. Haleluya. Ico ni cyambere. Icya kabiri, urusengero rwaraha imyaka myinshi, ntibari bwagwinjire n'umunsi n'umwe. Uyu mugabo ngo yitereye hejuru akize, yaciye yinjira mu rusengero. Baramubujije n'abafarisayo bati ntibyemerwa, ati bibuzwa nande. Ninde yabikubwiye? Ati uwankijije niwe yabimbwiye, kandi nta numwe muri mwebwe afise ububasha bwo kumbuza. Yesu nashimwe. Aca yiterera hejuru yinjira mu rusengero. Narataga amakuru ga abantu bose bakoraniye aho, abagwayi n'abakomeye, bati ngohewe turabe yindi nzira shashi iratobotse. Bwana asifiwe sana. Baca binjira hehe mu rusengero. Pastor yari yarabaye mu rusengero, abona ishengero ryinjiramwe abantu 2, 3, 4, 5. Iyo myaka bari hanze ntiyashoboye kubijiza. Mugabo umuntu yaragwaye imyaka 38 yubatswe n'Imana, w'umwizigirwa, ubwizigirwa bushitse, niwe yabinjije he mu rusengero. Abantu baraho bose bati ibibaye nibiki. Yesu ashimwe. Pastor ati ibibaye nibiki. Baje batamba banezerewe, revival ikanguro. Bwana Yesu asifiwe. Aba bantu bose binjiye mu rusengero, ndashima Imana, ndizera ko batasubiye ku rusoko kundi, kuko niyo Yesu yaragizente yarari. Yesu nashimwe. Niyo yarari, kuko ngo yaciye abonana n'uwo muntu aramubwira ati urumva rero ntuzusubire gukora icyaha, urabona ko wakize. Ngo aca yiruka kubabwira ati wankijije namumenye ni Yesu. Haleluya. Umwizigirwa. Imana igomba ko tuba bizigirwa. Mureke Imana twubake tuba baki abizigirwa. Ntacyo bitwaye
ubwanya wose tuwumara twiyumvira ko tugwaye twokira ko tukenye twotunga. Ibyo nibyo tumara umwanya tuzungurukamwe. Ariko reka ndababwire, igikenewe si ukugwara, igikenewe si n'ugukira, igikenewe no kuba bizigirwa mugwaye canke mukomeye, kuko ibyo ntibizobabuza gutuma abandi baba bizigirwa. Yesu nashimwe. None ugira uyu muntu ntiyaragwaye imyaka 40 akizwe n'amagara. Hariho abandi batigeze baniha n'umutwe, bari bakomeye kurusha ifera beto. Nta muntu bazanye mu bwami bw'Imana, nta muntu wahinduye. Ariko uyu yaragwaye imyaka 40. Mvugira ngo amina. Niwe yashoboye gutuma ibihumbi byari ngaho bibohoka, abyinjiza mu rusengero, baronka ubuzima budashira. Ari kumwe na Daniyeli yavuga ngo abashikanye benshi kugugororoka bazokwakaka nk'inyenyeri ibihe bitazoshira. Nta makuru rero mwene data. Haleluya. Amen, amen. Ndashima Imana ko Yesu yaje umwizigirwa. Ntutinye ko wagize amahirwe ukamumenya ku rugero rwo ari rwo rwose uriko. Ntutinye. Vugira ngo amina. Ntuhangayike. Ntutegwe ikibazo n'imyaka umaze uri mu bintu by'ibibazo. Shikama, ushira amanga. Urabona aho abantu bageza, Imana igeza kudutebya niho izogeza kutwubaka no kudukomeza. Twebwe turumva umenga ntibisona. Igihe Imana yabwira Namani, umuvugisho yabwira Namani ngo genda wiyoge muri Yorodani inshuro 7. Ebaga mwumva byari byoroshe ko ngo ari nataragenda rimwe ngeka yarasabye Imana to yabagira n'ingoga Mana, uranyanikiriye ku gahinga. Mugabo rero burya Imana mu byikora byose irazi kibiri kwirakora. Ngo ibyikora byose ni byiza. Mumvugire ngo amina. Aho wageze guteba niho ubwizigirwa bwawe buzogera kugwira kandi bukomere. Niho Imana izogera kugukoresha ivyo n'abakomeye n'abatunze n'abaki batakoze. Muvuge ngo amina. Haleluya. Shira umutima kugutahura kugira ngo wakire ubwizigirwa mu buzima bwawe, ushobore guhindura ibihumbi bakoraniye ku kidengeri atarabizigirwa buzuye ubuhemu. Wanasiwe muba masoko ntimuzovyicuza. Uyu muntu w'Imana ntiyavyicujije. Abari baramutaye muhira ahejeje ico gikorane, namwe nimumbwire byagenze gute? Aho ntabyubona. Yesu ashima. Iyumvisha umuntu agiye abantu baramutaye imyaka bati azohambwa n'abanyororo. Bagiye bumva ku kagoroba haje ari indirimbo gusa. Yesu nje sinzomuheba yangiriye ne sinzo. Bati ibyo nibiki? Iyo ni mariage. Bagize gutya babonye ni wa wundi bataye. Kandi rero je ndazi ko ataje minwe igaragara kwere. Umuntu yazaye ikaguro mu rusengero wari rumaze imyaka kabisa. Abantu bagize bati yo waratepese mugenzi. Zana igiseke ngaha nukuri turabe ico twomukorera. Yatasha ari umuntu muzima, ibyakera byaheze, ubuzima bwahindutse. Bwana Yesu asifiwe. Ubwizigirwa ni ikintu gikomeye kizogushikana aho abandi batogushikanye. Vugira ngo amina. Wame uri umwizigirwa, uziga mu bwizigirwa buzogushikana aho ata muntu yoshoboye kugushikana. Umwami wacu nashimwe. Mu gitabo twasomye harya ngo babaye abahizi bironkera amazina ya rurangiranwa. N'umwami wacu twamuvuze kare niwe yabaye icitegerezo cy'ubwizigirwa. Yabaye umwizigirwa ku Mana no ku bantu. Igihe baza kumufata ntiyanigaye kuko yarayuzuye ubwizigirwa. Nkuko tubisoma mu Banyefeso, umwami ari harya ngo yarabwiye abamurondera ati muronderane
bati turondera Yesu Kristo umunyanazareti, ati ni jewe. Ngo baca barasubira inyuma, baca bahenukira nka hariya. Byaranse ko biruka, yaraberetse ubushobozi bwiwe. Umugabo yari afise ubushobozi ntabukoreshe kugira kubwo bwizigirwa bwiwe ku Mana. Yesu nashimye. Bagwa hasi, yaba wewe baguye hasi emwe wari kuyiruka, ati baje kugufata. Baca arabareka barongera baravyuka, ati mushaka nde nababajije, bati Yesu umunyanazareti, ati ni jewe reka nabibabwiye. Baca barasubira baragenda bikubita hasi, barasubira baravyuka baragaruka, ati mushaka nde? Yesu umunyanazareti. Ati sasa rero nimba arije mushaka, aba bagenzi banje bareke bigire, nanje mumfashe. Niwe yatanze ubuzima bwiwe. Yesu nashimwe. Yaraberetse ububasha afise ko batoshoboye kumufata. None wewe wotemba gatatu byogenda gute? Ukavyuka gatatu. Yaberetse ububasha afise, mugabo ntiyabukoresha kubwo bwizigirwa kugira ngo ashitse anezereze umutima w'Imana, anezereze umutima wa Data, ayibyarira bizigirwa abandi, bazoyibyarira abandi ubwami bw'Imana bukubakwa. Yesu nashimwe. Yesu ashimwe. Haleluya. N'imbere ya Pilato yaramubwiye ati nta kuntu wo kwisigura nkaronkaho nja ngo ndakurekure, ndumva ko atarubanza rurimo. Arihorera, aramusubira ati urahoze. Arihorera ati neka ntuzi ko jewe mfise ububasha bwo kukwica no kukukiza. Ati ntabwo wari ufise wewe iyo utabuhabwa na Data. Yesu ashimwe. Yari umwizigirwa, mumvugire ngo amina. Satani yaramucunze gushika no kumusaraba, arorereye ko agirane ahemukira Imana, agahemukira abantu. Kumusaraba arakubitwa, arambikwa ubusa, aramaramazwa. Mugabo kukagoroba ngo abaza yumva arasemereye ati Data, ubuzima bwanje ndabushize mu maboko yawe. Satani ati barariraguye, kuko yarazi ko ahemuka nka Adamu, ntiyamenya ko yuzuye ubwizigirwa, yubatswe n'Imana. Yesu nashimwe. Satani acamanuka ikuzimu muri headquarter, atazi bikurikira, ataha ntituzi bikurikira. Ujya muntu ntasanzwe yagize gutya, abona araserutse nini kuzimu, nta nahodi, abona umuco urinjiye, umwiza urahunga. Satani yahunganye n'umuco. Yesu ajya kugurura imbohe zari zaraboshwe kera, ati nimusohoka mwigire, ibyo ibyavuzwe riratashe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu arorera iminsi ibiri bagiye, ku munsi ugira gatatu nawe arasohoka ati nahawe ububasha bwose mu isi no mu ijuru nepi kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Aratangaza n'umwizigirwa. Muvuge ngo amina. Semena amen. Yabaye umwizigirwa, nico gituma Bibiliya ivuga ngo nico cyatumye Imana imuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose, hariya hejuru mu ijuru no ku isi nepi kuzimu, kugira ngo ivi ryose rizopfukame mu izina rya Yesu, bavuge bati uri Imana, bihesha Imana Data wa twese. Uwo niwe mwami n'umwizigirwa. Mumwizigire. Yesu nashimwe. Reka kubake mugenzi, ntuhemukire Imana yawe kubw'ibibazo n'ingorane n'ibindi bintu ushobora kuburi kuracamo. Tekana. Uyu yamaze imyaka 38, aho yamaze imyaka 38 niho ubwizigirwa n'inkomezi ziwe byagejeje, byatumye abohora abantu atanumwe yari bwababohore, abinjiza mu bwami bw'Imana, bahinduka bizigirwa b'Imana. Imana ni nziza, Imana irakomeye, Imana ni gitangaza, n'umwizigirwa mu nzira zayo zose. Muze mu mwizigire ntimuzoteterwa. Ntugahemukire Imana yawe, shika mushiramanga. Haleluya, haleluya. Ndabinginze mu mumpera amashi, arabibereye. Ntacyo tufise twokwireguza.
n'umwizigirwa mu nzira ziwe zose. Haleluya. Nta makuru icyo uri kuracamwo, nta makuru n'igihe ubimazemwo. Namani yamaze ibiheta ndwi, yasohotse ari uwundi mugabo adasanzwe. Nta wamwigishije ijambo ry'Imana, mugabo yababwiye ati, bamubwiye bati tujyane inkuru nziza toya dusubire hariya ahubwo. Bwana asifiwe. Ubwizigirwa, aho uteba uko uteba, aho Imana yakubwiye kuba niho ugeza kugwiza ubwizigirwa, niho ugeza kuvyarira Imana abizigirwa. Imana nibahezagire cyane. Muve hasi dushimira Imana. Muve hasi dushimira Imana. Oh, haleluya. Sinzi nagomba ngende sengeye umuntu ahagaze ahantu, uhagaze ahantu imyaka myinshi, hari aho wumva uri kurasukwa kugira ngo uhemukire Imana yawe, hari aho wumva inkomezi ziriko ziraguherana, hari aho wumva urugero rw'ubuhemu ruriko ruraduga mu buzima bwawe. Ndakwinginze, hagarara aho nyene ushikame. Ndagomba kugusengera mu izina rya Yesu kugira ngo imbaraga z'Imana, ubushobozi bw'Imana, ubuntu bw'Imana bukumanukire kahuri ngaha. Ni wowe Imana iri kwirubaka ku bwa kazoza k'ishengero ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, zina rirenge yandi mazina yose, zina ry'uwapfuye ukaba uri muzima, mwami w'abamuganza abaganza. Aba bantu barahagaze imbere y'inyonga zawe Mana. Aba nabo wapfiriye, aba nabo wacunguye, aba nabo winjije mu kibanza kibereye. Mu izina rya Yesu Kristo, aba nabo uri kurubaka mwami, kugira ngo bubakemwe ubwizigirwa, kugira ngo bazokubera bizigirwa. Aba bazokubera bizigirwa bashobora kurwana bagahindura amateka mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Bakoresheje bya birwanishwa byo mu buryo bw'impwemu. Turabasengeye Mana, turabasengeye mu izina rya Yesu, turabasengeye twizeye, turabatuye ku mugisha w'Imana. Uyu mugabo yari umuntu ataca afise, atanica amaze, ariko wavuze ngo ngira nkora ikintu gisha, nzana amazi ahahiye uburimbi, nzana amazi mu bugaragwa. Urashobora kuzana amazi mu bugaragwa mwami, urashobora kuzana amazi ahatari amazi, urashobora gutuma ubugaragwa bumera. Ndasenge umuntu wese ahagaze ku maguru yiwe, muhezagire, mukomeze mwami, mugirire neza, mwubake Mana. Sambura ubuhemu mu mitima yacu mwami. Turagomba kuba bizirwigwa b'Imana, batobwirwa ngo wabaye umwizigirwa muntu wanje, mwana wanje wo kwizigirwa. Kuri bike zoguha kugaba byinshi. Hezagira aba bagabo, hezagira aba bagore Mana, hezagira aba basore n'inkumi bazoba bizigirwa Mana. Ububake nk'uko wubatse umusabyi wawe, wamukuye kure aho aba bantu batari. Nta kure hari utokura umuntu mwami, nta kure hari utokura umuntu, nta na kure hari utomushikana ngo umukoreshe ibikomeye ahinduke igikoresho cy'intambara yawe mwami. Wavuze ngo ni mwebwe bikoresho by'intambara yanje. Mu izina rya Yesu ubahezagire, ubagirire neza, ubakomeze baba bizigirwa, bazokuvyarira bizigirwa. Mu izina rya Yesu bazozana ikimazi kibereye ngicyo Hana yatanze. Turagushimiye, turaguhaye icubahiro kandi turagushize hejuru, turagukomeye amashi menshi Mana. Icubahiro kibe rwawe mu izina rya Yesu Kristo, amen.